Yari ibintu numvise sinzi ko bwo bari ububeshi canke ari byo ngo mwebwe mwa mudandaza amatara ku buryo bw'uko nyene urugo aserutse itara rica ryiyatsa canke naho yobara ahantu kure a distance abishatse ko mu rugo iwe itara rica ryaka. Ego ivyo turafise ama projecteur ngira wayabonye ama projecteur turayafise aba turafise ibintu bita ama contacteur ama cyo twokwita tibedo muvuma dufite ibintu byinshi cyane turaza twaguprogramira ivyo bintu ugomba tukavuga ati uyu muntu sizera imiso sizera amasitara azoce yiyatsa ariho atari hari azoce yiyatsa hama yindi sizera igitondo igeze ace yizimya. Yes, bakunzi ba Sunny Stars TV twarabemereye ko buri gihe tuzokoma tubashikira ku kivi muri bamwe baba bafite impano zigiye zitandukanye canke ababanye business ababadandaza bashaka kumenyekanisha ivyo bakora. Nongere kandi nshimire muri bamwe bamaze gufyonda ahantu handitse s'abonner canke subscribe. Nongere ndagushimire wowe wese maze kutwandikira comment kuri Sunny Stars TV yacu. Gahunda y'uno munsi kwa turi kumwe n'umwe mu banye business basanzwe badandaza ibintu kabisa byiharije mu gisagara ca Gitega canke muri capitale politique. Embere yuko tuyaga nawe kumbure banza katwidondora tukamumenya. Murakoze cyane kandi ndabaha ikaze je nkuko bisanzwe nkuko musavye kwidondora nitwa amazina yanje nitwa Nkuza Ferdinand ariko benshi akabanzi kwizina rya Dina Connaisseur. Ya Ferdinand ndakomenyereye cyane mu muziki kera cyane ni gute watanguye ibintu nk'ibi byo kudandaza ibintu nk'ibi wiharije? Ego kubavuze ko umze mu bintu by'umuziki urazi ko tumaze gukora ama evenement menshi ariko muri iyi minsi ndi muri business y'ibijyanye n'ibintu by'amatara n'amazi kugira ngire ikintu nkoze cyakamaro ku munyagihugu wese. Ya gituma twaje kukurondera uno musi canke kukuvugisha twarumvise ko ari we gusa udandaza ibintu gusa atari i Dubai atandi hantu ushobora kubikura canke mu Bushinwa. Wowe ibi bintu by'amatara nk'ibi bikayangana uko bigenda gute kugira ubironke mu gihe nzi yuko atawundi muntu abidandaza atari wewe? Ego ibi bintu ni ibintu byasabye ko niyumvira hama nkabona ko bikenewe. Muri make utabe ku Dubai cyangwa muri Chine ntandi hantu ushobora kubirangurira. Ariko urabona Imana ko ari nziza wana ko ngaha mu Burundi ubu yamatara mwamubona mu masinema ubu musigaye muyabona imbona nkubone mu karina yakora ko mbere ubu beshi ndana ko baratungaye kwashira no mu mazu yabo. Ego ibintu ko bimenyera vraiment hajya umuntu mwakeza karigura kandi akuzwe ntikamuri kurabizi Sunny Stars na urabizi akuzwe ntikamuri kwa benshi nabizanye umengo ntavyo bazokunda mugabo vraiment ndabona ariko arabikunda. Ego kabisa Oranya mabuye ubutumwe capitale politique Gitega yateye imbere cyane gose abantu ko rwaka inzu nziza umuntu yashyize ashyamwe ikaro agashyamwe plafond Dubai kugura itara rero ry'imwe igihumbi 300-500 usanga ibintu bisanzwe. Yego Yes, nko ngira murabibona ko cameraman Demeti ariko aragerageza kubereka aya matara yo turiko turavuga ariko nk'ikintu kimwe ngira ndakwibarize Connaisseur nk'umuntu aje kugushorera aya matara ndazi ko kabisa kugira uronko umuntu ashobora kwestara amatara ndiko ndabona biba bigoye cyane. Iyo urose umukiriya gushorera amatara nkaya wowe nyene ni ucuja kuyamwestarira canke amuvugana ukundi akandi kanota ashobora guha kugira uje kuyamwestarira? Baje kwazo ciza cyane kurabona n'abagitisho ngaho Gitega ibintu navyo baba basanzwe bamenyereye gufunga. Jewe kenshi nta mahera ndenza ko y'umuntu bano ko ingwara ikeneye kuja kurifunga je umaze kuringurira ndashaka kubaza urafise umugitisho wawe mbwiye nsanga umuntu abwiye ati ndafise umugitisho wanje je ico nkora canshika kuri tere nkaza nkamwereka ingene afunga ibintu naguhaye kugira ngo abimonte neza. Bana ibintu byacu bimeze nk'amagi haye igihe yorifunga nabiri kameneka ariko vyiza ndashika kuri tere nkamufashe mu gitisho wawe nkamureka ingene turi ari monta neza nkavaho ibintu bimeze neza. Iyo umuntu ambwiye ko adafise umuelectricien ndamubwira ati ntangorane aha ndafise abana ndiko ndarira mu bijanye n'umuyaga nkuba kandi bavyumva cyane babizi neza ndabona ariko baraza neza ndamubwira ati ndamuzanye uzomwihembera. Hama nkaza namuzanye nkamereka ingene nawe na monta tukarigira neza tukasiga ryaka hama uwo muelectricien niwe uha ako kantu jewe akantu ki wanje ntakomba nkeneye
jewe ni marketing yanje ni clientele yanje je tumane myanka biherekeza so uravuze ko iyo umuntu agushoreye kabisa kugira umwereke clientele yawe uranamuherekeza kabisa ukaja kubimwestarira kuko usanga bigoye nko bivuze amatara ni nk'amagi urisa mayeko gato rirashobora kumeneka kandi ari guza amafaranga menshi hama dinakorese ndiko ndaraba hari abantu benshi botinya kuza kugushorera bibaza ko kumbure aya matara agugwa kanoti karenze cyane abwira kajambo abantu bariko bakurikirana ikiganiro ahari hose muri dukurikirana ikiganiro kugira ntazi yitinye kuza gushorera amatara nkaye ubaho umuco kabisa y'ukuntu ubusha usanzwe udandaza amatara yawe umbaje gaho ciza cyane namarakaje n'abakiriya cyane gose wana ibintu curuza byinshi uko biraba ni ibintu bizimvye ariko nagomba ndakubwire ntumwe ya Stanislas TV ndabiravye nahisemo gucuruza ivyuma vy'amatara n'amazi kugira ngo umuntu wese mu buryo afise ndamufashe mu kintu n'amatara n'amazi jewe ngaha ndafise ibintu by'amahera makenyi cyane afite ibintu bizimvye cyane gusa ico nkora nuko uyu mukiriya aje ndamwereka nkamubwira ati iki kintu ni naya iki naco naya iki bitandukaniye niki ngaha naha Kabujanye n'ibintu bita makable ahigitega benshi na cable bafise mugabo jahandi mu bantu bambira bafise makable makable azimvye cyane hama kandi ndashaka kubwira ati inzu yawe kugira ngo tuyiprotege tukoresha cable nizi ama marke nk'ubeshi bameye ibintu vya Marquis Senegal ariko tugeze ku ma marke tukoresha inzinga za Oman za Kenya za Turki irumva hari ibintu biri update ugomba kujana n'igihe twajana n'igihe ariko umuntu wese mu buryo afise turamutunganiriza ngaha muri Kenkayeri Hydro Electronique dombone qualité dina yari ibintu numvise sinzi ko bwo bari ububeshi canke ari byo ngo mwebwe mwa mudandaza amatara ku buryo bw'uko nyene urugo aserutse itara rica giyaza acanke naho yobara ahantu kure a distance abishatse ko mu rugiwe itara rica ryaga ego ivyo turafise ama projecteur ngira wayabonye ama projecteur turayafise aba turafise ibintu bita ama contacteur ama cyo twokwita tibedo muvema dufise ibintu byinshi cyane twaza twaguprogramira ivyo bintu ugomba tukavuga ati uyu muntu sizera imiso sizera amasitara doce yiyatsa ariho atari hari azace yiyatsa hama yindi sizera igitondo igeze ace yizimye ivyo turabikora cyane tukavuga ati uyu muntu rero tugira tumugirira amatara hamwe haciye umuntu nko mwijoro yaryamye ashaka guca yiyatsa amatara ukacumya ngo ni wewe wamubonye uyakije kandi ariyo iyakije kubera haciye umuntu byose turabiprograma hari ikindi bibagiye sinzi ko kibona ariyo amatara bita amajedo rimwe izo nta handi wozisanga atari muri Kenkayeri Hydro Electronique Shedi na connaisseur biribyo turazifise tuzizana ku maruro umuntu tumukatira imetero ashaka ushaka gutwara imetero 100 uko mutwara imetero 1 dutunganiriza umuntu wese ku buryo aba afise so wavuze yuko ibi bidandazwa vyawe nta handi ushobora kubikura atari mu Bushinwa canke Dubai mbega niwe wishikira yo kubitora canke nawe ufise ukuntu bigenza kugira bigushikire oya je mu buzima kandi nivyo bindanga muri business kazira kubesha yego jewe nta ndege ndurira ariko gusa cyo nkora abantu butwo tujana umwe yaturi update tukora business yarinye nk'ugenda afise ingene tuvugana n'abantu bari Dubai cyangwa muri Chine bakandukira ibintu nkabitora Dar es Salaam ku kivuko ndabitora hama cyamara kuvyinjiza mu guca cyo Burundi hama sinzi yakandi kantu kabijya sinzi ko ba wakabonye nirya tara rya hejuru rijya riravuza umuziki ririmo bluetooth ririmo flash ririmo FM kuvuga byose babirimo nitara rivuga rifise bluetooth riravuga na FM n'umuziki kanavuga byose babirimo indani byose uvuze icyo ushaka tuba ariko n'amatelekomanda yaryo byose kira kitu anyimba atari banga wo tubwira amafaranga ryo bari go rigwa 350,000 ariko abarundi baramaze ati burya ibiganiro nivyo bikuru ukuri gushira mu kuyaga turashaka kugira edition azingene nimere muri business sinivuruga iyo umuntu aje naho uwo mpaje yamara ikintu namba nakiguze pa problem ikikuno nuko duhana ibiganiro hagati yaje nawe bikagenda neza la conversation niyo ibari nkuru muri business kuvuga ni 350 mugabo washitse kuri tele urikeneye umuntu ashaka gupungutsa nta ngorane so watubwiye ko ufise amatara menshi noneho turanayabona ariko je nshaka umbwire
amatara nk'atanu uba ufise kabisa atamenyerewe ariko ndazi ko nayo ufise yose atamenyerewe ariko mbwira ubwoko nka butanu gusa ufise abantu benshi bataramenya cyane. Ashobora koze cyane kubera ico kibazo ariko yani pro numvusavye make cyane gose ndavye kuyo mfise musavye make cyane ariko umuntu abaye nk'akarorero nk'iryo ryo riko uravuga uraryumva n'iryatana kubwira rivuze umuziki ririmo byose ririmo bluetooth ririmo aho ushira flash ririmo n'ama FM yego hama rero ndi matara bita lampe de clôture ajya amaglobe bashira kuri clôture yose urayibonera arahari ya majedo y'imyere bita ama snake light niko ririmo kubera ziva muri Dubai zifise ayo mazina yo mu Cyongereza ni kuvuga nk'inzoka twovuga igendiraka ni kuvuga amatara y'umugozi yose arahari turafise n'amatara bita amabajuru bashira muri chambre asohora umuco ukosoye uhingoye bita amabajuru yose turayafise kaya tuja hejuru rero amatara bita amariste y'amabajuru yo hejuru afise amasenke ano masenke atatu ajya amatara mengo namashugwe muri salo turafise n'amatara bita mu escalier batera mu etage amasita ushobora gutera hejuru muri escalier hagati uri kwatambuka reka kumurikira turafise n'andi matara bashira muri parking imodoka ishobora gucako ntirimeneke imvura ikagwa ntirinyagirwe amatara muri jardin turayafise pro nuko wansavye make mu yo mfise mugabo nibaze ahubwo birabire ibintu birahari nibakurikirana urubuga rwa Stanista's TV rucaka ibintu byiza cyane kandi bitomoye inkuru zanyu nizukuri nta bubeshi burimwo ibyo mubereka mwabifotoye mwagizente baze ko ngaha bihari nuzo bikubaza ku rubuga mubwiye ati genda kwa Dina Konesere birahari kabisa. So mwavyumvise ko afise ubwoko bwinshi bw'amatara ntiyo budondagura ngo abumare nivyo kandi nivyo kuri nkuko nagenda bibona amatara afise anovuga ko ari ryambere nanje ndanayabonye nk'umu promoter. So wewe ufise urudandazwa wiharije wenyene mu gisagara ca Gitega ndetse sinzi ko niba Bujumbura aho bahari umuntu nkawe adandaza ibintu nk'ibi hama nivyo ibibazo ukunda guhura navyo mu gihe nzi ko urudandazwa rwawe utishikiye Dubai canke mu Bushinwa atandi ushobora kurukura. Ego ibibazo urumva ntibibura ariko maze iyo umaze kumenya akamaro ka business arinye cyose usanga ari ibintu baba wateguye bikashika gusikibazo tugira nuko ushobora kuri kamera mu kwezi ibintu kagushikira mu kundi byo navyumva muri business tuba tubimenyereye ibintu bizana indege bigaca mu bwato ama bikurira mu magitros usanga ibintu bigoye cyane hari ikintu ni brand bagiye kukubarira burya habaho ama prise agezweho bita systeme American ana maprize y'ama original ariyo yaya ubona ngaha aya maprize ni prize z'amateka cyane tushobora gucomeka ko frigo gacomeka ko kira kitu ndanabona n'utundi tuntu mengo nudushugwe hari yasinzi izo ni soki z'ama original z'ama Parfum Dubai nizo zizobona zitagase cyane kabisa muri make naje gushayiningisha amazu y'abantu wa Gitega ibe capital politique bikwiye ko kabisa. Aya hari abantu bariko bakurikirana ikiganiro ndazi ko ari benshi badukurikirana kuri televiziyo yacu Stanista's TV urabari abanye business bari mu Kayanza bari mu Yinga bari mu Cankuzo hari abantu benshi baba bashaka kumbure ko nabo bodandaza ibintu nk'ibi byawe mbe bishitse akaba umunye business umwe avuga ati reka nje kuraba wa munye business yamamariza ibi byakorera kuri Stanista's TV nanje ngende ndamurangure kugira ngo mbone ko abanyecankuzo canka abimuyinga canka abanyaruyigi boze baragurira ibi bintu ngaha hafi woshobora kubimuranguza ko nawe kugira ngo mudandaze ibintu bimwe. Ico kintu baje nshira cyane ariko iyo umuntu ari muri business yiyumvira kuvyiwe no kuvyabandi kawaida naje nakora yuko sinshika Dubai sinshika Chine para business yarinye amankarangura nkabitwa Dar es Salaam nkabishikana numva ndakora yuko uyu munsi umuntu yoza kundangura ndibaza sino bandamukunda ntaco hano bakubera yosanga ayo ari karandangura ko nawe ataryo yohavura agurisha ko yashisa ngumego aje kugurisha nka detail kuvyukuri je uyu munsi tuvugana ndacha detail sidagira kugurisha jumura ni haragera kuko intango iragoye kandi urazi bukebuke ariko rugendo ariko iyo tuja ni heza cyane kubabizi barazi ko Stanista's TV
ifise icicaro muri capitale politique Gitega, ariko kumburiye hari abantu benshi bashaka kumenya neza na neza iyi kenkeyeri yawe aho iherereye. Ushobora kubabwira aho iherereye kugira ngo nyimba ari uri mu yindi ntara azoshobore kuza direct amenye ati ngiye kwa Dina Konesere kugura rya tara rya 300 ambwira ko rifise akarusho nange. Ego covuze nico kandi vyiza cyane, localisation y'ahantu irakenewe. Jewe burya narabyize nsanga kuja mwijabe nkorera hariya mwijabe hariya asizere bababugaye saa 11 bababugaye, ariko jenga hano garasayine y'ijoro kuvuga ndaterama nkaganira n'abantu nkayendera n'abantu kugera sayine y'ijoro, kandi ndize mu minsi naho nzokicara na saa 6 hama nkore 24 niyo hangiro dufite muri East Africa. Rero iyi kenkayeri electronique de bonne qualité chez Dina ihagaze muri centre ville, muri centre ville hamande ahantu bita ku Ngoma bare pembeni yo kwawe ku muntu bahoze bitararakiya ahahoze parking ya kera ya Bujumbura. Naho hashitse akozwe nikamurikwa amatani yakwihamagarira. Karibu imbere yuko ndakubaza akantu kanyuma, wowe wiyumviriye gute kugira ngo kabisa ushobore gukrea business yawe wisangije? Ego urabona ubwa mbere uko unzi nkora mu bintu vy'impuzu, ivy'impuzu by'abakobwa ndanakwibuka ukiri umuntu mutaye nacuruje impuzu z'abakobwa nkabashira no kuri taye gushika bayita Dina Konesere. Mugabo uko ibintu bikora niko utera ubyiza n'abandi bakabizamwo. Umwuga wo gusona narigishije benshi bashira kuri taye neza, mpava navuga ati rero ndarekeye abantu babandanye. Burya no mu mpuzu twazicuruje igihe atari gito hafi nk'imyaka ishika 8. Ubu rero tuari abandi bahavuye baza nabo kubikora. Kwajya muri business kaza kugira ikintu bita concurrence, ahubwo utegezwa kwiyumvira mindset yawe ukayorienta handi hantu. Je nabandi yorienta mu bintu by'amatara, kandi urabona yuko ahigitega ubu hari inzu nyinshi no kwara ugenda ukinjira mu gatanga utonya kuri n'igitega ukaza kuri Dubai canke China. Dina urubatse? Yego je ndubatse mse umudamu umwe n'abana 3. Wari naje amashuri nize ibintu by'ubucamanza. Gute wize ubucamanza tuja mu bintu vya electricity? Nibyo nakora kwa ati mindset y'umuntu niyo nori yasifyumviro. Ndabona wana ukazi twara karondeye hana abantu barafise akazi ni benshi natwe tumu bakabuze, ariko utegeza kuyumvira ejo nahigiye ejo hiwawe ugakora ibindi bintu ejo gatanga akazi. Nkunda abana mu minsi ndotanga akazi ku bandi ba shomeri. So nakaye kajambo wobwira bariko baradukurikina kuri bamwe bakunda kuraba y'uwundi muntu ati ko naka adandaza bijya reka nanje ndandaza ibindi, araba kantu wohanura abantu kugira ngo nabo abamenye gukrea business yabo, kuko ni nayo kabisa cituma baronka abakiriya, kubera ko nk'ubu wewe nta handi hantu ushobora kuronka ibintu nk'iba atari iwawe. Abwira akantu rero akaguhe wovunira abandi banye business kugira ngo bagura akarere mu kuzana ibindi bintu tuba tutamenyereye cyane mu gisagara. Ego ahigitega gusa abantu benshi bafite ibintu bita ugwigane, mugabo hajya uwagutanze gutangura abayagusize gose bavye nayo ni uhagirira ingorane. No hanura umuntu wese igitega ko kuyumvira ko igitega turacabura ibintu byinshi cyane gose, hari ibintu byinshi bakija kurondera i Bujumbura. None babuze hari byinshi byo gukora, nibiyumvire bazane n'ibindi dukora akazi. So Dina reka ndagushimire cyane, nibazi ko n'ikindi gihe Stanislaus TV ni yagukenera uzobanguka naho no munsi twagute tutanaguteguje. Ego kabisa murakoze cyane, ndabashimiye cyane gose, kandi umutima nk'uwo muze mu wamane. Burya bitwabiririye igihe kinini nya cyane tukino mu muziki, ibintu byinshi bitwavyifuza mwe twabironka. Je tubona yuko tuko turevuriwe Gitega twari kwa capitale politique, nabo muri ko macu ubwenge mugiriye amakirasha y'ibintu byinshi cyane. Ndabashimiye cyane Stanislaus. So reka nanje Enipro ndagushimire wowe wese washoboye gukurikirana interview twakoranye no munye business yiharije mu gisagara ca Gitega, business imwe wenyene. Reka nongere ndagushimire wowe wese maze gufyonda kuri subscribe cyangwa s'abone ukanatwandikira comment zigiye zitandukanye. Reka nongere nshimire Dumeti behind the camera, wiyatumye kabisa mushobora kubona amashusho ameze neza. Nibaze ko nawe uri hose uzoshobora kuturondera kugira tubandanye dukorana ibiganiro mu ntumbero yo gutezanya imbere.